Numunezero ntangere mu mihingo itandukanye y'igihugu mu mashiramwe aranira agateka kazina muntu hoho nibindi bindi mu gihe mu mashiramwe aranira agateka k'abakenyezi inkuru yamaze kubatera umunezero udasanzwe. Ni inkuru ivugwa ku mumenyesha makuru kazi w'umurundi kazi ajeje kurekugwa aho yari apfungiwe. Nta wundi akaba ari Sandra Muhoza, uyu kandi akabaje akurikira uwapfungiwe mu mwaka w'2024 ari nawe mumenyesha makuru rukumbi kwisi y'abazima umukenyezi yarapfunzwe azira umwuga wo kumenyesha amakuru. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe yatugiye kubageza ko mu makuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kubageza ko vyinshi bitandukanye biriko biravugwa cyane cyane kubirabana n'igisata ca politike be n'igisata c'ubutungane n'igisata cyo kumenyesha makuru ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana bararekuwe mu mwanya uheze kuri uyu munsi w'igenekerezo ya kane ntwarante uyu mwaka w'2026. Nkuko amakuru dushikira bimenyesha Sandra Muhoza umumenyesha makuru kimenyesha makuru la Nova Burundi yarekuwe ivy'agateganyo. Sandra Muhoza akaba yarafashwe muri ndamukiza umwaka w'2024 nyuma y'ivyashikirije mu mugwi WhatsApp asangiye n'abandi bamenyesha makuru ku nkuru yitangwa ry'imipanga yari kiravugwa muri ico gihe mu ntara ya Ngozi y'ico gihe. Iyo nkuru ikaba yarahavanye imenyekana ko yari kinyoma. Sandra Muhoza rero akaba yaruka gucibwa igifungo c'imyaka 4 yagirizwa guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu. Uyundi yarekuwe ni Kenny Claude Nduwimana umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi w'ikimenyesha makuru JCTV akaba nawe nyene yarekuwe kuri no munsi genekerezo ya kane ntwara n'umwaka w'2026. Kenny Claude Nduwimana akaba yarafashwe yagiriza gucafuza inzego akoresha imbuga ngurukana bumenyi muri gitugutu umwaka w'2023. Kenny Claude Nduwimana we bikavuga ko yoba yarekuwe bivuye ku kigongwe c'umukuru w'igihugu nyene cy'ubaro Varisito Ndayishimiye. Nivyinshi tugiye kugaruka ko muri no nkuru zirabana n'abamenyesha makuru babiri bahejeje kurekugwa mu mwanya uheze. Ico nkwibutsa ufyonde subscribe canke s'abonner niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza sangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbebe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Inyuma y'amezi 23 yaramaze apfunzwe umumenyesha makuru Sandra Muhoza yatezuriwe kuri no munsi genekerezo ya kane ntwarante uyu mwaka w'2026. Ivyo vyabaye inyuma y'ingingo yashizwe abana na sentare isubiramwe imanza ya Ngozi ariyo yanamurekuye vy'agateganyo. Uyu mumenyesha makuru kinyamakuru la Nova Burundi yasohotse ibohero rya Ngozi ku muhingamo kuri no munsi wa gatatu. Uyu mumenyesha makuru ari degemvya rero kuva ku mugoroba kuri no munsi ku ngingo yo mushikiriza amanza kizigenza akukira sena isubiramwe imanza y'Ingozi. President Nsaguye mu ngingo yafashe ku igenekerezo ya 27 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2026 yavuga ko Sandra Muhoza ari kwivya agateganyo kandi ko atarekuriwe kurenga intara abamwo atabimenyesheje inzego z'umutekano se canke se indongozi zihatwara. Ikindi kandi nuko ategerezwa kuza ariyereka rimwe mu kwezi umucamanza ntaburabuze amatohoza kandi abandanye yigenza neza mu kibano. Ikindi nuko ategerezwa kwitaba ubutungane mu gihe bumukeneye. Sandra Muhoza nkuko twabigarutse ko yarafashwe ku igenekerezo ya 13 ndamukiza umwaka w'2024 akaba yarafatiwe Ingozi. Yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza amacakubiri afatiye ku rukoba nkuko amakuru dushikira abivuga. Muti rero operation yo kumufata vyagenze gute? Hari Ngozi hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 13 ntwara ndamukiza umwaka w'2024 hafi saha indwi z'umurango. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza yahamagaye kuri telefone no mugwiza tungamana rakiza mari kazwi cyane Ingozi kwizana rya Posheni. Posheni suwari we wese Ingozi kuko yari igihangange ca Ngozi. Ku ntwaro ya President Nkurunziza Posheni yari Somambike yarajejwe n'umugwi Message FC wa Nkurunziza yakorana n'inzego zose z'igihugu zari zijejwe umutekano n'ipereza rya Nkurunziza. No mu butegetsi bwa President Ndayishimiye kandi Posheni arakomeye cyane kuko igihe cyose abaraye Ingozi Ndayishimiye ngo yatuma ko
posheni bakagorobereza hamwe bagasangira icupa. Zimwe mu ngingo zikomeye zafatigwa ingozi posheni azigiramwo uruhara rukomeye cyane. Aho rero niho havuye nk'ikurwa rya Buramatari Emmanuel Ntaconsanze yari Buramatari w'intara ya Ngozi. Sandra Muhoza nawe akaba ari umumenyesha makuru yarakoreye radio Bonesha FM kuva isubiriye kwemerwa mu gihugu. Ingozi akaba yarakorera radio Intumbero FM anakorera ikinyamakuru Ranova Burundi. Nkuko rero Muhoza nuko Sandra Muhoza ahamagawe na posheni avuga ko afise inkuru ashaka kumuha, inkuru ijanye n'ivy'amavoka. Sandra Muhoza arakebwa ati kubera iki abandi mu bandi banyamakuru bose posheni ahisemwo njebwe. Sandra arahanuza abatari bake naho yari yumva ubwoba ahitamwo kwitaba posheni. Sandra rero ntiyasubire kuboneka kuva uwo munsi kuko yahise afatwa n'inzego ziperereza. Telefone ziwe ico gihe ntizasubiriye kwitabwa. Umugoroba warageze atagakuru ka Sandra Muhoza ico gihe. Hafi saa imwe y'ijoro rero ubutumwa buvuye muri telefone ya Sandra Muhoza buja ku mushinga ntahe wiwe. Ubutumwa bwamumenyesha ko ataza gutaha. Ico gihe akamusaba kugaburira abana. Umugabo abajije iyo Sandra ari nta nyinshi ico gihe yagarutse. Mu baryango ba Sandra Muhoza ntaco batakoze ico gihe bamuronderaho kuva kuri uwo munsi nyene. Babajije posheni ntihakanye ko yabonanye na Sandra Muhoza ariko acamenyesha ko bamaranye akanya gato, anatomora ko bavanye isaha 7:31. Inyishu itangaje cyane kugeza aho amenya n'umunota batandukaniye ko womengo ni umuntu yari yiteguriye kare kuza kwiregura. Abaryango baragiye no mu busho bw'ingozi ico gihe barabura Sandra Muhoza. Bukeye ku munsi w'Imana igenekerezo 14 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gatondo hari abashoboye gushikira umukuru w'iperereza Ingozi. Sandra Muhoza ntiyari mu gasho k'iperereza Ingozi. Umukuru w'iperereza mu ntara yavuze ko atana kimwe azi kubijanye n'ibura rya Sandra Muhoza. Hagataho kandi mu ijoro ryo kwigenekerezo 13 ndamukiza uwo mwaka wa 2024 hari abagaragaje kuvugisha abategetsi batandukanye bahambaye mu Burundi. Nta uzi ngo umutegetsi yo baragize icakora. Nivyo rero vyatumye ku murango wo kuw'Imana igenekerezo 14 ndamukiza umwaka wa 2024 havuye haboneka amakuru yemeza ko Sandra Muhoza yari mu minwe y'iperereza. Ku murango rero wo ku munsi w'Imana niho hagaragara ubutumwa bushasha buvuye muri telefone ya Sandra Muhoza buja ku mushinga ntahe wiwe nanone. Ubutumwa bwavuga ko Sandra Muhoza apfungiye ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura hafi na Katedrale Regina Mundi, bwanasaba ko mu muryango bamushira impuzu n'ibindi vyankenerwa. Radio Isanganiro yaratangaje ko umumenyesha makuru Muhoza ari mu minwe y'ubutungane. Isanganiro ico gihe nayo ntiyigeze ivuga ikibanza Muhoza yarapfungiyemo canke umutegetsi yatanze iyo nkuru. Ivyashikiye Sandra Muhoza ni ibintu bitari bisanzwe kuko ntivyari bisanzwe ko umuntu afatwa n'iperereza akajanwa ku cicaro gikuru i Bujumbura. Utwara iperereza SNL mu ntara atabizi. Ngo bundi mu mikorere y'urwego rw'iperereza iyo hatanzwe amakuru nkayo bisigura ko utwara iperereza mu ntara abazi neza ko wafashwa azosubira kuboneka. Inyishu ya posheni ico gihe nayo nyene yasigura vyinshi. Wome ngo bano bantu bose bari bazi ko Sandra Muhoza yajanywe ahantu atazosubira kuboneka. Kuruno ico gihe Sandra Muhoza yabaye mu gasho k'iperereza iminsi myinshi cyane gushika agejejwe imbere ya Senari naho hafatiwe ingingo yo kumurungika mu iborero kuru rya Ngozi. Rero inyuma y'amezi 23 yaramaze apfunzwe umumenyesha makuru Sandra Muhoza yatezuriwe kuri no munsi igenekerezo ya 4 Ntwarante uyu mwaka wa 2026. Sentare isubiramwe imanza ya Ngozi niyo yamurekuye vy'agateganyo. Mu yandi makuru kandi reka hari inkuru nabagajeje ko mu mwanya uheze twagarutse ko kwanditsa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ese babageze hehe. Nukuvuga ko kwigenekerezo ya 4 Gitugutu umwaka wa 1988 President Pierre Buyoya yaragenye umugwi ugizwe n'abantu 24 abahutu 12 n'abatutsi 12 warujejwe kwiga ikibazo cy'umwe bw'abarundi. Uwo mugwi niwo dukesha amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe kwigenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka wa 1991. Abari bagize uwo mugwi bamwe bari abategetsi ba kera, abandi bari bakomeye mu ntwaro nshashe y'ico gihe, hari n'abari bagiye kuronka amabanga hambaye mu nyuma, barimo kandi abari barongoye amadini, abasirikare ndetse n'ibindi n'abandi bari bajejwe amabanga atandukanye. Muti none ubu bageze he abanditse ayo masezerano? Umukuru w'umugwi
yari Libere Bararunyeretse, ico gihe yari ajejwe ibikorwa vy'umugambwe Opona, coordinateur national. Imbere yaho ku ntwaro ya Perezida Bagaza yari yarabaye muri batatu bagize ibiro vy'inama nshinga amateka kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 gushika mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Nyuma y'ibikorwa vy'umugwi rero Libere Bararunyeretse yarajejwe amabanga menshi muri leta y'u Burundi, abo mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ndetse n'andi mabanga ahambaye. Yararongwe kandi n'ama nkenguza amateka, yarakoze mu nzego mpuzamakungu, yaraserukiye OIF muri ONU no mu bumwe bwa Afurika. Imbere yo gukukuruka muri gitugutu mwaka w'ibihumbi 2020, Libere Bararunyeretse yaciriwe gupfunga ubuzima bwose atigeze aburana, ubakaba ari impunzi muri kimwe mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya. Watanguye kugenwa kuba icegera c'umugwi yari Adrien Sibomana, ico gihe yari buramatari wa Muramvya. Imbere yaho ku ntwaro ya Perezida Bagaza yahicegera c'umukuru w'inama nshinga amateka kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 gushika mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Adrien Sibomana ntiyatevye mu mugwi kuko inyuma y'indwi zibiri gusa yaciye aganwa kuba umushikiranganje wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 gushika mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Inyuma yaho rero yarabaye umushinga amateka, hanyuma afata ingingo yo kuva muri politike yikorera ivyo kugeza ubu akaba ari mu Burundi. Uwasubira Adrien Sibomana nk'icegera c'umukuru w'umugwi akaba ari ambasaderi Baritazari Habonimana. Imbere yaho ku ntwaro ya Perezida Bagaza yari yarabaye umushikiranganje w'urwaruka, inkino n'imico kama. Nyuma y'ibikorwa vy'uyu mugwi Baritazari Habonimana yarajejwe amabanga menshi mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Yaraserukiye Burundi mu Bubirigi, yaranabaye umukuru w'inama nkuru y'abashinga ntahe aba mu Burundi. Donatien Bihute numwe mu ncabwenge za mbere z'u Burundi yari yararonse maîtrise mu vy'ubutunzi muri kaminuza ya Fribourg mu Busuwisi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Uyu yarajejwe amabanga menshi y'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Yarabaye umushikiranganje kuri Republika ya mbere no kuri Republika ya kabiri, yabaye mu ndongozi z'Ibanki y'Isi yose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Icegera c'umukuru w'Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 yatwara Chambre de Commerce et d'Industrie du Burundi. Inyuma yarabaye umuhinga canke se consultant international, yarakora inzego nyinshi zitandukanye. Ubu ari mu zabukuru. Hariho Rafaeli Bitariho, igihe yaje mu mugwi yari umunyamabanga wa Opona ku rwego rw'igihugu, secrétaire national ajejwe imibano n'imico kama. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 yaciye aganwa kuba buramatari wa Bubanza. Yarabaye umuhanuzi mukuru w'umushikiranganje wa mbere Pascal Filimine Ndimira, yaraserukiye Burundi i Tripoli muri Libya. Yarabaye umuhanuzi mukuru mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Yves Sahinguvu. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ambasaderi Rafaeli Bitariho yarakukutse aho yari umuhanuzi mu bushikiranganje bw'indero. Haraza kandi Komanda Gerard Haziyo, yari mu mugwi w'intwaza ngabo zatembagaje Perezida Bagaza, zari zihurikiye mu nama ngarukiragihugu Comité militaire pour le salut national. Gerard Haziyo yarajejwe amabanga mu gisirikare no muri politike. Yarabaye buramatari wa Bubanza igihe Perezida Buyoya aje ku butegetsi irya kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Yarakukurutse mu gisirikare ku ipete rya koloneli. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 yarigeze guhagarikwa hanyuma ararekugwa. Hakaza Yohani Kabura, yari yarahoze ari umushikiranganje w'intwaro ya Perezida Bagaza. Ku ntwaro ya Perezida Bagaza nta makuru yiwe mu nyuma dufise, hari amashoka kuvuga ko yoba atakiri muzima. Hakaza kandi Musenyeri Stanislas Kaburungu, yari umusenyeri katolika wa diocese ya Ngozi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ubu ari mu zabukuru, akaba afise imyaka 91 kuri Paruwasi Busiga. Nikora Mayugi yari umushikiranganje ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Inyuma y'ibikorwa vy'umugwi yarabaye umunyamabanga mukuru wa Opona, hanyuma umukuru wa Opona yongera araba mu mareta atandukanye. Yaritavye Imana muri Nzeri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 mu gihe yaruka kugenwa guserukira Burundi muri ONU.
Mayugi yari incabwenge yasize inyandiko ikomeye mu bijanye no kugwanya ihonyabwoko, akaba afise ibarabara rimwitirirwa rica imbere y'ingoro nkuru y'umugambwe UPRONA ku Mugumya. Hari n'abandi benshi cyane turaza kugaruka ko mu makuru yacu akurikira. Iyi nkuru turiko tubageza ko vyose ntimuze gucikanwa, fyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize bagenza aho bari hose. Ano makuru yaragazwe ko muri kano kanya kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abigezwe ko biba biriko biravugwa bigezwe ko. Numuza TV rero Imana ibayizagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.